Wa murundikazi Nshimirimana Everine amaze imisi atabaza inyuma yo gukubitwa na sebuja we muri Arabia Saudite, tumaze kuvugana mu by'ukuri n'ubu nta kiravamwo, aratabaza ariko akanashima ko hariho abamaze kumuhamagara bamuhumuriza, ariko kandi nanje nkaca ngaruka ndanakemanga canke nenga abamurungitse mu bihugu by'Abarabu nkuko tugiye kuvyumva ngaho imbere avyivugira, ata kintu kimwe ariko aramufasha kugira ngo ingorane arimwo azivemwo. Reka tubaze dukurikire uko nyene avyivugira. Amanda baramukije mwanya kubahwa, ku mazina yanje jewe nitwa Nshimirimana Everine, nkaba naje mva muri ofisi yo mu Carama muri Ota ku mama yitwa Roza. Hama jewe ndi no muri Saudiya, naragize ikibazo kuwa gatanu ndakubakugwa ndakubitwa biteye ubwoba. Hama maze gukubitwa ariko inyuma yaho nsubiye inyuma, jewe ino muri Saudiya ndahamaze amezi 8. Inzu nashikiyemwo ubwa mbere nayikozemo amezi 6, mbayeho nabi ntaronka ico fungura, mabuja tubanye nabi anzungurusha mu miryango yabo yose gukora y'akazi, guhembwa agashahara kanje biba ikibazo. Hama bimaze kuba ikibazo kuko jewe naguma ntakamba kuri ofisi. Ego maze gutakamba kuri ofisi, ico gihe baramu telefona boss wanje ara agashahara kanje arakampereza. Amaze kukampereza niho ndibaza yoba yarabonye yuko ivyo kuza arampemba n'ivyo kumfungurira vyoba vyamubanye ikibazo, acaranza njana kundandaza mu yindi nzu. Numvise ambwira ngo nintore ishakoshi yanje ngende gukora mu yindi nzu. Uwo mabuja wanje ambwira yuko atankeneye, akana kiwe kari kaje karambwira ati ngo Lina, ngo wewe bazogukata izosi. Amaze kumbwira yuko bazonkata izosi, jewe naragiye ndabaza mabuja wanje ituro 3. Ndamubaza mabuja, muvuze ngo muzonkata izosi, ko umwana wanyu ambwiye ko muzonkata izosi? Ndiko ndarira. Mabuja acambwira ngo oyaha, ngo ntabwo ari wowe bazokata izosi, ngo nuwundi mukozi ngo atarameze neza ngo yakora mu yindi nzu. Jewe nca ndamubaza mabuja, none mabuja umukozi atameze neza ino muri Saudiya muca mumukata izosi? Mabuja acaratwenga. Maze kumubaza ivyo bukeye niho yacambwira ngo ningende nkore mu yindi nzu, ngo ntabwo anshaka, ngo ana mae bwainti, ngo ruhise ushuguri ngo betitani. Niho umugabo wiwe bugorovye baca bandana ngaha muri ino nzu. Inzu nayo ndayimazemwo amezi 2, nta gashahara kanje ndiko ndaronka, ahubwo ikintu ndiko ndahembwa gukubitwa, naho nyene ntabwo no gufungura ndiko ndafungura neza. Inzara kuva nkubagurwa ku uwo musi wa gatanu nuno mwanya nino saha meruka utwo kurya nariye kuwa 4 mwijoro. Meruka utwo kurya nariye kuwa 4 mwijoro. Nukuri ndasaba ubufasha kubajejwe, nukuri agateka kazina muntu ku muntu wari we wese yoba afise umutima w'impuhwe wo kwitwararika bene Burundi. Nukuri ndasaba ubufasha, basi mwayo mezi 2 jewe nakoreye bamfashe, bampereza udufaranga twanje, babona byo babera igitsitaza. Nukuri bansubize mu gihugu cy'u Burundi, jewe mu gihugu c'amavukiro navukiyemwo, hakono bandanya sinzikarizwa ubuzima ndiko ndakubitwa. Ego nagerageje kwitabaza aho navuye kuri ofisi, ntaco bamfashije. Ndagerageza kwitura ofisi yino muri Saudiya, ntabwo bamfashije, ahubwo wo kuri Saudiya wino wewe yambwiye ngo nituze turavuga amazina yiyo twavuye ku ma ofisi twavuye ko, nituze dusubire kumucisha no mwizina aho kugira icyo mfashije. Ndasaba mumfashe ubufasha, jewe nsubire mu gihugu c'amavukiro mu Burundi. Nshimirimana Everine muravyumviye ivyo avuga ati jewe
naje muri Arabia Saudite nzanwe na ofisi yo mu Carama yitwa ngo Wota, ngo yuwitwa Roza, n'uyu mubona ku mafoto ari hagati y'amafoto abiri yiwe. Iyi foto yo hino yakubiswe yakomeretse ku itama no hirya yamfumfumiranye. Uyu mubona hagati niwe yitwa Ngoroza, niwe abarungika muri Arabia Saudite. Kubera iki none namuzanye ngaha nkamushira hagati y'izi foto zibiri? Impamvu nabikoze si yindi, ni kubera ko nkuko yavyivugiye kandi no ngaho imbere muraza kongera mwumva amajwi y'uko ntabivuga, yaritabaje iyi ofisi kugira ngo imutabare, ariko ngo bamubwiye ko yovugana na ofisi yo muri Arabia Saudite ibafasha. Ngo niho telefone wo muri Arabia Saudite nawe amusaba ko yomufasha, ambwira ati ubwo kontakita bari mu Burundi bakurungitse. Baramutererekanwa gushika naho gushika isaha arinda akubitwa akaborera mu nzu ntajanwe no kwa muganga. Arashimira ambasaderi w'u Burundi ari muri Arabia Saudite Joel, ati uyu munsi yampamagaye kuri igenekerezo rya 2026 kwezi kwa gatanu umwaka wa 2024, ni nyuma y'imisi ibiri dushitse inkuru hanze. Abategetsi nk'aba turabakunda kuko urumva barinze bibuka abo bajejwe, nkuko bibari vyiza ikibi n'abavyirengagiza cane cane nk'aba bantu babakuye mu Burundi bakabarungika bakajya amafaranga, hanyuma bamara kwironkera amafaranga yabo ntibongere kwibuka bano banungitse mu bihugu. Urumva muri make babasa n'abataye. Ni ibintu n'ukuri bibabaje kuko je namanda bivuga aya ma office abarungika hari amategeko baba barasezeranye na leta yo kwita abakozi. Rero sinumva ko ari umuntu wo kwitaho kurutuyu abageze ahakubitwa kanakomereka agakoma induru mukavyumva, mwaravyumvise muri video yahaciye ejo na hirya yejo. Sinda gusubiza mwajya amajwi arateye n'ikigongwe, ariko arakubitwa arira umumama. Ibuka ko bana b'abarafasoni bavuye mu ngo zabo bafise abana, hari n'abasiga abakozi mu Burundi nabo bageze hariya mukabacurika mukabakubita, niko abana bo batumva ikirundi bari kuvyumva ko ndavuga, ariko ntaco bakabakubita bakabafata nabi, bana batabaza nibo batabare. Ego birumvikana ko ofisi zigira akazi keshi zikitaho beshi, mugabo ntibuvuga yuko woca wibagira abo ujejwe, kuko bano nimbo mujejwe nibo batuma murya mubayeho kubera aba. Ahubwo ndatangazwa n'abaguma babirukira baza ku ofisi yanyu kandi babona yuko n'abagendayo bahora n'ivyago ntibafashe. So rero iyi ofisi yo mu Carama kwa Roza si ubwa mbere ndayumvise, naranayivuze n'ikindi gihe no ndasubiye kuyivuga. Nibihanure bamenye uko abarungika hariya baba bahaye ubuzima nabo kugira ngo baronke amafaranga. Bagiye hariya bagaca baheba bagaca bapfa, nta nyungu bashobora kuronka n'umuvumo, kuko telefone ivuye kumukoresha kwa ama ofisi igahamagara mu boss ibifise inguvu ku buryo hano uba mukubita kubera yuko ari agasuzuguro shanye kumurenganya. Wavuga ati ndasaba byibuze ntume mpeba n'amezi nkoze mugabo je ntari, ariko murumva vraiment umuntu nzasaba ivyo bintu kandi murumva ko amaziga atari gitoya aba yashegeshwe. So reka rero twumve hano imbere ingene yakomeje avuga ivyagahora navyo uko vyatanguye, ukuntu yituye ama ofisi yose akamutera akagere, ariko akagira Imana umuambasaderi wo muri Arabia Saudite, hanyuma uyu munsi akamubwira yuko ashobora kumufasha, nubwo nyine ataramufasha ariko tubaye turamushimira, nivyo tuba twipfuza. Ndabaramukije banyakubahwa, ku mazina yanje nitwa Shimirimana Everine. Ego nkaba navuye muri ofisi yo mu Carama muri Wota ku mabarabara abiri. Ego hama gitumye nza ngaha nkabanje gusaba ubufasha. Jewe no muri Saudiya ndahamaze amezi 8. Ndahamaze amezi 8. Inzu ya mbere narayikozemo amezi 6, ndayikozemo amezi 6 ndahakora, ariko bitanyoroheye, ntariko ndafungurirwa, ndiko ndakubagurwa kugira ngo ndonka agashahara kanje bimbere ingorane. Hanyuma harahera igihe Iramazani yegereje mabuja
baranjana ahantu mu misozi, ahantu kure cyane, ahantu mu misozi, baransigayo baca barigendera. Bagiyeyo aho hantu inzara irahakwa kunyicirayo, inzara ihatswe kunyicirayo, jewe mabuja naramurondeye ku telefone ndamubwira ati nyabuna ingo munkura aha hantu mwasize, ngo munkura ahantu mwasize, jewe inzara ishaka kunyicira hino mwanjanye. Mabuja baraza barantora, baje bantoye, bukeye niho umwana wabo yacaza mu cyumba aho njyama, acaraza arambwira ngo Rina wewe ngo bazogukata izosi, bazokwica. Umwana amaze kumbwira uko ndavyumvise, nca ndagenda ndabarira mabuja nti mabuja mwavuze muzonyica. Mabuja irya mbere aritwengera, ndasubirayo nirigira kabiri imbere ndiko ndakorora amosozi numvise binteye ubwoba. Nca ndamubwira mabuja mwavuze muzonyica, acambwira oyaha ngo ntabwo ari wowe ngo tuzokwica, bazokwica ngo nuwundi mukozi ngo atarameze neza ngo yakora ngo mu yindi nzu. Mabuja amaze kumbwira ivyo, bukeye niho baca banza ambwira ngo wewe ngo have witegura, ngo wowe ngo sindagushaka ngaha muri ino nzu, ngo witegure, ngo utegure ibintu vyawe, ngo ugende gukora ahandi mu yindi nzu. Hageze ku mugoroba niho umupapa wiwe, umugabo wiwe yaciye aza, acarambwira ngo nintore ishakoshi, acaranjana mw'ino nzu ndiko ndakubitwa, ndiko ndakubagurwa, ndayikubitirwamwo. Iyo nzu ndiko ndakubagurwamwo ndayimazemwo amezi 2, ariko bamaze kunkubita ituro 2. Kuwa gatanu w'indwi uheze bariko barateka barambwira ngo raba ingene duteka, ngo ubu ngo ni wewe uzohora uteka. Jewe ndababwira harya nahora nkora mw'irya nzu ntabwo uko mwebwe muteka, siko bateka, muzobinyereke uwundi ejo muzobinyereke kandi nzuca ndabitora. Ndiko ndamubwira uko nyamuhungu acarankubita amakofa, acambwira ngo ndi umusazi, hari ukuntu babivuga ino ngo uri inzege, ambwiye ngo uri majinuna, ambwiye ngo ndi majinuna, acaratangura arankubita ngo nivyakunanira guteka ngo uzoca uja mw'ibarabara. Jewe nca ndaja ngaho ndatekana, ngiye ngaho ndatekana. Kuwa gatanu rero w'iyindwi turangije uno munsi niho twariho ndateka nyene, ndiko ndamutekera ibintu bita indumi akunda gufungura, ndabiteka ndabiheza, ndabihejeje acambwira ngende nzane ibikombe banyweramwo ino vy'amaparasitike, banyweramwo amafanta ajya yo mu kopo. Ngiye ndirukanga ndabizana ivyo bikombe, ndabizanye acambwira ngo nzanye ibitari ivyo, aca bimpondesha mu mutwe. Abimpondesheje mu mutwe nca ndamwereka ati basi umbwiye nzane ibirahuri, nca ndamwereka ikirahuri. Ndamweretse ikirahuri aca atangura kunkubita amakofe. Atanguye kunkubita amakofe, mushiki we acaraza, ndiko ndavuga ati je nukuri nimureke kunkubita. Mushiki we nawe acaraza ngo nindeke kuvuga, baca bankoranirako bose barankubita, bankubitisha ibirato. Bahagije kunkubita niho natabaza ofisi, ndatabaza nyene ubufasha, ariko ofisi nta kintu na kimwe yashoboye kufasha kiretse ambasadere wenyene niwe yagize icyakora cyo kumfasha. Ego aramfasha uno munsi niho yamfashije, ariko rero ndiko ndasaba kugira ngo nukuri umuntu akambire mumfashe, munsabire nukuri, ndiko saba ubufasha kugira ngo ndabe yuko no subira mu gihugu cyacu cy'u Burundi nkihema impwemu z'abazima. Jewe natabaje ofisi nta kintu na kimwe yamfashije, nukuri ndiko ndasaba ubufasha, mugira icyo mufasha. Nta kosa na rimwe imbere yo gukubagurwa jewe nari nkoze, kiretse gusa ico kintu yarantumye ngo ninzane, ambwira ngo ndamuhereje ikitari ico. Ego hama ndabaye ndashima kunyishu nziza muza kumfasha, nukuri ndamerewe nabi, aho ndi ntabwo bimeze neza. Niyo mpamvu ndiko ndasaba ubufasha kugira ngo imbere yuko ambasadere atoba arahaseruka mumfashe, kuko umwanya n'umwanya ndashobora kugirirwa nabi, nkashobora kwicwa. Niyo mpamvu ndiko ndasaba ubufasha. Mu kurangiza rero reka ndababwire ko twese turi abantu, burya ntanya gupfa kandi ntanya gukira. Aba bantu batita abandi bamenye yuko nabo bishobora kubahindukirira. Nimba uyu munsi babona bubashwe ku rugero rungana gutya barungika abakozi, nabashaka kuzogera mu bindi bihe bitabaza ubufasha,
hanyuma ntibafashwe. Je bino ndavyita guterana nabo wofashije, kuko burya umuntu ari nzava mu Burundi akagenda kurondera ubuzima muri Arabia Saudite, jewe ndemeza neza ko abago arondera ubuzima, ntabwo umuntu aba ari umunebwe. Uwe murumva ko atanka gukora, ariko mugumva ko kubitwa. Hari abantu bavuga ngo wewe Daniel ngo uvugira ngo abakobwa ngo abagore ngo bari muri Arabia Saudite, none ko batabaza kandi ukumva ibintu rimwe na rimwe nivyo, none wobura kuvuga gute? Dushe tunuma kandi twumva ko ari byo. Nk'ibiri ibintu biboneka, ntacu umuntu yokora ngo barende bamukubitira iki? Ni inka se bakubita. Atagushaka yokwirukana atigenda akakutaburiza itigenda yuwataha akaguhana cyangwa kuri ofisi, kuri maktab. Mugabo ibyo gufata ngo kubita inkoni senzikariza ubuzima bw'umuntu nk'uko bitumvikana. Ntidushobora kunuma rero, turazi ko hari abantu babaza cyane cyane aya ma office, mugabo ntuce tunuma kubera tunume kubera iki? Kandi tubona ko mwebwe inshingano zanyu mutazikora. Bino tukora ibi two turavuga, mwebwe nimwe mwabwirizwa kubikora, ko nimwe muhembwa, nimwe mwahembwe. Abakobwa mu rungi ko babaha amafaranga, mugo bagerayo ntungere kubitaho. Mwe munyarana n'amezi 3 ya mbere gusa, yahera mwironkera amafaranga mugashobora atera akagere. Ibi ni ibintu bibi cyane. Ifo ko muguma mubakurikirana gushika n'igihe bariyo mukamenya uko babayeho. Bino vraiment ubushikiranganje buze bubishire ku inguvu nyinshi, ku buryo abantu baza gusaba ama lisanse y'ibintu nk'ibi baze bafokasinga ku iki kintu, gukurikirana umukozi niyo bariyo, kubera ko bimaze kugaragara yuko iyo mumaze kubagezayo mutongera kubakurikirana.